Butihinda igipolisi cafashe urumogi n'inzoga zitemewe n'amategeko congera kirahagarika ubusuma bw'ikawa mu ntumbero yo gukomeza umutekano w'abenegihugu no kurwanya ubusuma bw'ubwoko bwose. Igipolisi co muri komine Butihinda carakoze ibikorwa bitandukanye vyatumye hafatwa ibidandazwa n'ibindi bitemewe n'amategeko kuwa 28 Rusama muri 2026 kuva isaha 10 gushika isaha 9 z'umuhingamo ku mutumba no muri zone Kamaramagambo. Abapolisi bo muri komine Butihinda barakoze igikorwa co gusaka amazu amwamwe yari yarasanzwe ateye amakenga. Ico gikorwa cari kigamije kurwanya inzoga zitemewe, ibiyayuramutwe hamwe n'ibindi bintu bishobora guhungabanya umutekano w'abenegihugu. Muri ico gikorwa hafashwe ikibido c'amaritiro 20 kirimwo inzoga zitemewe n'amategeko kw'izina rya Kanyanga hamwe n'ibiro 2 vy'urumogi. Uwo akekwa ko yari nyene ivyo bintu yaciye atoroka abonye abapolisi, akaba ataramenyekana gushika ubu. Ivyo vyafashwe vyaciye bishikirizwa umupolisi ajejwe amatohoza y'ubutungane, uwo ico bitwa mu Gifaransa OPG, kugira hakomeze amatohoza yo kumenya no gufata abo vyega. Nk'uko vyashikirijwe na Glory Hasawumutima, amatohoza arabandanya kugira abakekwa bafatwe batabwe muri yompi maze bashikirizwe ubutungane. Hafashwe kandi ikawa yariko iratwagwa mu buryo butemewe, ico bitwa forode, kuwa 30 Rusama muri 2026 mu masaha ya saa 12 zo mu gitondo. Umugwi w'abapolisi bo muri iyo komine nyene uri mu gikorwa co gucungera umutekano, abapolisi bamaze gusuzuma iyo mifuko basanze irimo ikawa yariko itwagwa mu buryo bw'amagendo, harimwo umufuko umwe urimwo ibiro 50 vy'ikawa yumye n'uwundi urimwo ibiro 20 vy'ikawa yokejwe. Ivyo vyafashwe navyo vyaciye bishikirizwa umupolisi ajejwe amatohoza y'ubutungane. OPG kugira akomeze amatohoza yo kumenya no gufata abagira uruhara muri iyo forode, Jacques Ndayishimiye yamenyesheje ko amatohoza abandanya kugira abo bantu batorotse bamenyekane, bafatwe kandi bashikirize ubutungane. Igipolisi co muri komine Butihinda gisaba abenegihugu kubandanya gukorana no gukominikana na gutanga amakuru ku gihe kugira hagwanywe ibiyayuramutwe, inzoga zitemewe, ubusuma n'ubundi bujanja bwose bushobora guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no guhungabanya iterambere muri rusangi. Kandi twifuza ko ako kanya bamaze gufata ivyo bintu vyose bitemewe n'amategeko, bakimara gufata iyo kawa yokeje n'ikawa yumye, ndetse bamaze gufata n'ivyo biro 2 vy'urumogi, OPG yaciye abwira abenegihugu, ababwira ati wabo muri komine Butihinda, ababwira ati muri ya vizo dushaka gushikako muri 2030 tuzobe twageze ku rundi rwego rushimishije ngaha mu gihugu cacu. Bisaba ko abenegihugu dushobora gufashanya tugatezanya imbere, tubonye ikosa runaka dushobora kubishikiriza abajeje umutekano ku buryo bashobora gufata ayo mabi ariko arakorerwa mu gihugu, kuko twifuza gushika kuri rya terambere muri 2060 tuzobe twateye imbere. Rero ivyo kugira tubishikeko bisaba dukore cyane, bisaba dukora amaboko mu muzu, bisaba utagira ikigongwe n'uwo muvukana, utamugira ikigongwe ubona ko ari mu ikosa rishobora guhungabanya abenegihugu cyangwa ishobora guhungabanya igihugu muri rusange. Mutange bamufunge, bamuhane, bamwereke ko ico kintu ari karabandanya atari ciza, ahubwo yogenda mu yinzira, nuko tuzoshika kuri rya terambere. Uko niko OPG yaciye abwira abenegihugu bamaze gufata
kuko ivyo bintu vyafashe abene gihugu, ivyo bintu vya forode vyafashe abene gihugu, iyo kawa yafashe abene gihugu, ndetse n'ivyo bibiro bibiri vy'urumogi vyafashwe abene gihugu, ndetse n'iyo kawa yokeje yafashwe n'abene gihugu, nibo babishikirije abajeje umutekano, hama OPG nawe amaza bishikira mu maboko yiwe. Ubu rero abene gihugu bashaka ko aba basuma biba ivyo batarimye, abasuma biba ivyo batavunikiye bofashwa n'igipolisi cyangwa abajeje umutekano, bakaza barabarabira aba bantu bashaka kwica urufuna munuko. Hama nongera ndabibutsa mutarakora subscribe kuri Jafari TV, nico giye ukore subscribe ku buryo amakuru yose ari update ashokomeze gushikirira ku gihe. Ndabibutsa ko iyi TV ni wayifollowinga ntuzohomba, kuko nibizobere ko birabera mu gihugu, uzi neza na neza igihugu cyose.